Inyuma y'imisi 10 urumuri rw'amahoro rumurikira ibikorwa vy'iterambere mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa mbere genekerezo rya 20 gitugutu 2025 twasozerereye kumurikira ibikorwa vy'iterambere muri komine Mugina. Mu gihe gwakigwa na komine Mugina gwari ruvuye muri komine Cibitoke aho gwari rumaze imisi igera kuri 2 rumurikira ibikorwa vy'iterambere bitandukanye. Rucakigwa na musitanteri wa komine Mugina ari kumwe n'izindi ndongozi baciye berekeza muri zone Buhoro aho gwamurikiye ibikorwa vyo gucanga ibeto yo gusasa isima mu birasi by'ishure shingiro rya Kirimvi ku mutumba wa Buhoro. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye yarashimiye intwara rumuri yongera atumirira bene gihugu kubigirako. Iminsi 10 twamaranye twarize bikwiye natuhereye icitegererezo. Nyiramwabonye ukuntu bitanga mu bikorwa akanakaroro keza twebwe bene gihugu bisabwa ko duca dufatirako. Urumuri ubwa mbere rwaje kugira rumurikire indongozi muri ngaha. Nizera ko mwese mwashoboye gukora ku rumuri gushika ku mukuru w'umutumba. Nizera ko yakoze ku rumuri. Ubwo n'ubutumwa kugira namwe muce mushwarisha uwo muco mubo murongoye. Abenshi ngaha muri bashasha mu mabanga. Ni vyiza rero ko uko mumeze turizera ko mufise amaboko adacafuye, mufise amaboko meza. Rero urumuri rubafashe muzobamurikira muri urugendo muzoba murimwo rwo gushikana igihugu cacu, intara yacu, komine yacu n'iterambere riboneka. Muzodushikire nyene icubahiro mutubwire ko abanyabujumbura dukenguruka agaseke yaturunyikiye, agaseke yabarunikanye kugira ngo gashikize abanyabujumbura. Mumubwire ko abanyabujumbura twiyemeje kuzovyaza umusaruro urumuri umuco waje mu ntara yacu ukamara iminsi 10. Icegera c'urongoye ishirahamwe ry'intwara rumuri Marine Zigimana ahamagara indongozi imbere yuko babitara rimurikira abandi ko nabo bobanza kwimurikira. Nukuvuga yuko wewe wese uri ngaha wumve yuko uri itara rimurikira aburongoye. Wewe uri ngaha umenye yuko ukwiye kubanza kwitegura kugira ngo wumve yuko nawe uri kurirongorera muri iyo nzira y'iterambere. Mu rugo serugo wumve yuko uri kurarongorera umuryango wawe mu nzira y'iterambere. Haba mu burimyi n'ubworozi ntuzoza kwigisha abandi ngo barime nawe babona atakarorero wabahaye. Utegerezwa kumurikira abandi, utegerezwa kubaja imbere ukabaha akarorero keza. Ndongozi ku nzego zitandukanye mwaba batowe cyangwa bagenywe mumenye yuko iri jambo mushobora kubona umenga ni rito ariko riragutse, rirakuraba, twese riraturaba, kuko iterambere ntirizokwizana, rizova mu maboko yacu. Mu bikorwa vy'iterambere dutegerezwa gukora, umwe wese yumve ko ari icyo ariko arakora kugira ngo aterere muri imbona kazoza. Yiyumviriwe ko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu maze ayishikiriza abarundi aribo twebwe, kugira ngo umwe wese mu bimuraba yumve yuko ari urumuri, ari itara rimurikira
abandi rimurikira barongoye. Kubw'ivyo rero nta sindabibazwa rimwo, twese biraturaba. Akaba kandi yabasavye kubungabunga izo nyubakwa, yongera asaba ko ibikorwa bitaheze vyobandanywa. Ico dusaba nuko ibi bikorwa biriko birakorwa vyobungwabungwa neza, ayo mashure agafatwa neza, mbere n'ibikorwa bitashobotse gukorwa uno munsi bibandanye, kugira ngo nitwagaruka tuzosange amashure asa neza gusumbaho, kandi n'abanyeshure basa neza bayigiramwo, bambaye uturato ku maguru, bambaye uniforme zimesuye. Abavyeyi aha nibo ndiko ndabwira, n'abarezi mwese mufashanye kugira ngo abanyeshure bacu, abana bacu bige bamerewe neza, baguwe neza, basa neza. Urumuri rw'amahoro nyuma yaho ruhereje kumurikira intara ya Bujumbura rukaba rwerekeje mu ntara ya Butanyerera, ari naho ruzozimirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwigenekerezo rya 25 Gitugutu 2025 ku mugwa mukuru wa komine Ngozi.